mwende Niyo ni indirimbo. Ni indirimbo. Twarumiwe. Karabaye. Mbe erega nce ntahura yuko ari indirimbo ya mama ya twarumiwe. Ari indirimbo muranumva ngaha ku radio. Mwende. Kandi umuntu akaguma idegeme. Nta kibazo rega ushigikiwe n'ingwara vuba. Ashigikiwe nande? Ushigikiwe n'ingwara. Nande. Ushigikiwe n'ingwara. Hari abantu usanga atarumwe amushigiki. Man, uyiriga ushigikiwe na system. System gani? System. Urazi ko utanze igiture n'uwo cyakiriye bose bafungirwa hamwe. Ariko hano wacane n'uwacakiriye premièrement. Wacakiriye? Wacakiriye. Rero ugiye yacakiriye kubera abazi neza yuko abari bagiye kukigwanya. Acafatisha wakimuhaye. Impamvu ari indirimbo mwumva ku radio. Cyane yagezeyo gute. Kazamba mwende. Ngo cyumba. Nayo nzi. Nayo nzi. Uzi mwende. Ariko rega wewe wavuze nabi mu Kirundi si mwende. Oya none peu importe. Mwende. Twararushe nagahomera karabaye. Bwari ndibaza nk'abantu bagira bigasa barundi. Ari abantu bafite mission. Oya singomba bari umunyekongo. Atari abarundi. Kubera Murundi arangwa no kuzirikana imico n'akaranga imigenzo n'imico. Nushobora kuba ufise umwana fata akarero kandi ndaguha example. Ufise umwana wawe yitwa Sutwa. Si wamwitiye iryo zina? None si uwanje rega n'uwanje. Ni nyina yo yari mwiza. Nijewe ko nije. Umwana yandikwa nande? Na se. Ngara abantu usanga nk'ubu. Cyo dufate kandi ndaguha akarero. Cyo ndafite utwana tungahe nabanyina hariya. Tunka dutatu. Ko babangana kose. Tufate gasanga nk'umunyina umwe ararongo wagiye kumugana. None umwana wanje aca yitwa izina ry'ugo rugabo. Oya ni umwita izina. Cyo umugabo oya ariko ari amukunda cyane akaca amufata akamwibagita wewe nkaje ndi mwene niyindereye. Je papa wanje yitwa niyindereye. Yani baramurereye. Baranderera nta kibazo umugani bice bisigura yuko umwana wanje ashabagwawe. Hari kama mudumiye mzee. None si niyindereye. Tufate nk'ubu yabujya mugore wawe twarabyaranye. None umwana wanje uramurera. Uyo mwana wawe urazi politiki bamushira mu mbye n'igipfu. Ari ingorane. Ibishegu byose wavuze no kuma ndamwumvisha tumviriza. Umunyoni aguma n'umunyoni n'inyoni. Bro, umunyoni aguma ari muri inkwari guma ari inkwari ushaka yizane irava ikagenda. Inyeshamba. Twe twisoma amazina benshi peti. Inyeshamba yigende. Je nakuze banyita umwana wo mwasaya. Ariko icyo kintu kumengo cyari gitingo basimiza umwasaya. Urazi kiraje nkiri umwana numva ngo wasaya mabe bakwise umwasaya. Umwana wo mwasaya. Mama nawe uzimunyasama. Amucumbwira yuko twebwe nibisanzwe twarabaye mu mashamba, twarabaye za Kongo, twarabaye rero turagenda tukabahariya tukagaruka. Rero umwana wanje w'umutwaye utare wenyine aritana n'amahoro menshi. Wewe genda umwana wanje umwigisha ibyushaka ariko akaranga aguma rumuki umunyoni. Niyo mbuto mwabateragiye murumva twe turabanyoni. Rero wewe tufate nk'ubu ushaka gufata nk'umwana ukamuhindura izina ntibibaho. Twabwo tufate nk'ubu yabura umukongomani gutwa nka Chilonga canke ugasanga nk'umwana wanje yitwa nka Leila. Wewe ndavye umwana yitwa Leila. Wewe ugatutwara ujya mugore wawe ugacumita ngo Leila Chilonga canke Itembya. Dufate witwa Itembya. Wewe ugatufata ugaca witande umwana wanje Leila Itembe. Itembya. Ibyo nibiba abaramahano ariko mbafite uburasha bwo kumwita iryo zina.
bo uri umurundi kazi umugore wanje ari umurundi kazi ahagararira imico n'imigenzo arazi kirazira abarundi kuva kera twamanye cyo bita kirazira urabyumva bisigura hari ibintu bidakogwako bro imico n'imigenzo y'ikirundi nikogwako ibyo ibintu biri untouchable so meni n'amategeko agenga igihugu constitution de la république yahagarariye ku mico n'imigenzo y'ikirundi urabyumva so ko umwana wanje yitwa Maniragaba je nitwa Maniragaba simbizi oya Maniragaba je ndi Maniragaba dufate umwana wanje yitwa Le izina rimwe Nisiyo zina ibindi si bitazira none oya ariko nisi no je izina no kuri karangamuntu izina ni Maniragaba irindi rimwe bagita amatazira abahoki mu kirundi ni preno itazira none mva ryari izina nibyo bagutazira ibyo amatazira je nayo nkene izina twa Maniragaba uzurabe no mu gisoda bakubwira ati koloneli ndizeye koloneli Maniragaba koloneli ndayishimiye urabyo niyo mazina j'imbere kwa niryo zina no mwishure batwicarika ku mazina pana kumatazira ku mazina nka nishimwe ne bampoye ubusa kirawata ke kavyina buhiye kibwa kinyoni ariko simbizi uri mu bantu bazi kirundi cyane urazi kirundi niyo mpamvu ntegeza guhagarira imico n'imigenzo jewe umwe twavyaranye yihenze umwana wanje akamuhindura izina ariko ntaho mwitwari ndoba ntazi kwa nta rukundo mama yangu kwa nta rukundo we ni sentare ibisoro ivyo nivyo hari umufumu arasha je ntangenda kumona afise imigenzo y'ikiranga ati mawe muvyeyi ahita bavyeyi muvyeyi hariho umugore yanyitiye izina ryanje umwana ati naramuretse aragenda ubwo umwana wanje yamuhinduye izina ati nkeneye yuko munshira amavya akayaca cyangwa akayahomeka nko ku ruhanga amavya ni kirundi peti kirundi ariko kuja kandi ubu duhamagare kwigisha abana kirundi abana bakora bazi kirundi amavya nka kujya uvuga izuru kuvuga ururimi impamvu uyu abana barabibanyegeza ugasanga bagiye kubyironderera agacagiye kubyirondera mu bagangster bakoresha umwanya agaca bayijya mama naringiye kwiga kumbe karabaye oya ariko hari ibintu tomwigisha simbizi nawe hari ibintu tomwigisha nibiki none muri nyina wo mubwira neza mu kirundi muri nyina fresh muri nyina uko nyene ko bivuga ugarukiriza muri nyina simbizi yarahivye inzoga umajara abakobwa iyo uvuga umvyara abakobwa mama yangu wewe rero uri kuvyarira igihugu attention ubu babita ubutunzi bwa republika abakobwa attention binjiriza iki republika reka mu vyiza vya republika dufise abakobwa beza ico mani bazoba beshe abapeti bose ubona bagenda za Serbie zande bana apeti bose bagenda za Serbie bagenda za Serbie mbiye nawe ubwira ikintu kimwe bifashe nkukiye kumenya nta muntu umwe yagenda Serbie ngo nuko inzara ngagomba imwicire mu gihugu ngo inzara yo kujya mu nda kubera ajya amafaranga bakoresha nta nzara bafise gusa hari igihe abura ibiki ivyiza byande by'igihugu ya republika niyo mpamvu usanga abapeta bavuga ati jewe inoti ndayifitiye mugabo ivyiza byaranyase avuga ati reka basi ngende ngaruke ndi mu diaspora nje ndirimba nkamisa champagne asharirimba gute kinanguka hapana kuya nipa na mie basi kuya nipa na mie urayo ubwo rero abaje ntibagenda Serbie amena gafata risk kagenda kabikija misozo kagira ibiki sio ngo jungo sio nja akine gusa nabagaruka ari umuditwa mu diaspora kugira ngo nawe ne kubyiza vya republika nari nihenze vya republika ivyiza vya republika si ico gihugu no oya ivyiza vya republika
Republika wewe iyo tubwira siyo jewe nzi wenda ndavuga ati ibyiza vya Republika kubera uzorabe abapeti bose baza bavuga kubera ikintu cyambe ndakubwira hanze iyo wumva ngo zabura yazande mani bantu bakora nk'imitima urashobora gukora je nk'umuramvuga na petit frère ari muri Canada arambwira ati banafise agapoze ka 15 minutes agapoze ka 15 minutes ni karamusamwo nyina ni karamusamwo nde cyayi divisa cyayi gakora ama telefone mama muri minute 5 telefone nyene nta mugore afise nta mugore karashari gato nyaga ni petit frère yitwa Kibo petit frère wawe yo bakiri muto atagira gutera kwijya hareze imyaka 20 numva ko yatangwe kwijya kera mu 2001 yaravutagura gabo karaciga nyene gapambana nyene kirondera ubuzima mugabo akubwira ati aha dukora turakora cyane asanga mose no gukora kubera hanze usanga si bivyo wacu ngatubayeho kwagusa aha tubayeho kwagusa nukuri ko Imana tubayeho kwagusa izina ry'Imana none kubera umvare umvire ndakubwire ntawe w'ikintu cyitwa ikori ntacuzi Amateka ntacuzi ikori ry'agataka butaka butare n'agataka byonyene nibwize rero hariya rero ari nta gihugu gitera imbere abene gihugu bacu badasora sivyo rero hanze ikintu cyose barakibyaza umusaruro sivyo mugabo twebwe ngaha tubayeho kubuntu kuko Imana kubuntu niyo mpamvu ubona amatara acikagurika niyo mpamvu ubona amazi akama kubera iki nta turabura amarezo kwa avance abaririmbyi b'abarundi ntitworekrama ngo ibiki kubera duharuye nta misoro iva mu miziki sivyo that is why ubona na leta nuko nabone bataronka ico kubera dufate nk'akarorero nk'ibitoro bibuze urabona ko habaye problème kubera ibitoro birasora imiduga irasora turatanga amakori abantu bafise imiduga abantu bafise kirumba hari ibintu bimwe bimwe usanga bwa ati none imiduga ihagaze reka leta ipambane bakije bitoro biboneka mugabo rero nka satu bashobora gutera indura ati barankeneye hagati kenkeneye ibiki me kubera ivyo biboro byabo tutarabona ati no ku mwaka ati satu baravuze ati jewe mu kigega cya leta ninjiza amafaranga muri ico gihe nshobora kwa avance kwa imvaraga gamwe no yego nico twa camutera nigere rya bacaba nuko biba bimeze bro Republika ibishaka frambu utowe juna wekishuka voilà rero ntogenda kuburirira umuntu ngurumva yakuba ndabuzitike cyagura bare ati none mwino nta mahera dufise yiwanye kubera iki ni ndaye tuba injiza sivyo kora muraga nimiburi birajya market tuba twinjije niba bavuga ati bano bantu ino secteur yabo irinjiza amahera reka tubongere sio bla leta nikeneye kumva ngoso n'induru n'Imana bavuga ati izo nduru zanyu ntazo nkeneye hariyo bavuga bageza mu masengero ati izo ni yo imachine kuri déranger ukasanga kana kavuye gutera induru kumbe gahunda yako ari kibogo sigira yakene bagasondo ewe to uko se kwasikiye baba meno wacu n'ibikogwa niyo mpamvu rero turakwiye kwitunganya twebwe d'abord tutera imitwe dufumuka n'andi madiri ariko iryo tiki none bararibahaye ati ni muze muratanga iryo ikori sitegirira hari none obey hari kubera iki none ko batabafata bataridiri bafate gutatabe bariko bari ega ntavuga ngo abari n'imyazo ngo basinye ngo mu makontra ama miliyoni 100 millions ama TV ko atigera yivuga abasinya amakontra or TV je nta nico nzi cyo or TV yanigiki ni umva none we nta nivyutse hama ukeneye ngo amakoro ngo dutera imbere uyu ata TV yadutanga TV nsigurira TV ni itunze ibihugu byose kwisinzira batunzwe n'ikintu cya TV rega jena ukivuga TV narinzi ngo ni TV urumva najya amakori yo ku nyungu dufate nk'ubu wewe ndaguhaye idiri fate nk'akarore sivyo sorry gato ko sinzi nico umuntu andonderera allo Nize batari kuri Ave Maria cyawe ideplate niho ndi uraduga gato aho kuri duza kuri duza
ego aduga ni nyene barabara ry'amabuye ego uraduga kabisa ukarenga no kuri Sokati ego we uri he uca kuri Kenze ego ni uduga na Kenze je ndi kuri Kenze uduga na Kenze ama ahantu hari akabare kitwa Duza bagipana nayo aca kabona ego uduga na Kenze sawa bahebi yake iyo tabito ni Scott urumva ragameno wacu rero iyo TVA dufate nk'uwenda guhaye idiri y'ibihumbi 5 Jivya Samir Samir mengo TVA mengo ni 18%. Ouais Mabu TVA ni 18%. Ni 18%, c'est-à-dire tufata ibihumbi 18 bakibishira leta. N'umutima mwiza. Amahoro menshi. Wewe wenyene wibwirize kandi ugacuja ku ma ecran ku ma televiziyo gutya ati jewe koresha umwanya ndahejeje naronse idiri dufate nk'umusoro idiri rya mbere tuduhamagara tuze tukaza ati iyi ni 18% yaje ati baramaye 100,000 aya leta ngahe 18% yabo umva ari nka 200,000 ni tugwiza 30,000 cyakuramwe ati aya na ya Republika Republique en France kera bayita ati ni ikori ryandi rya Kaisari bya Kaisari mu bihe Kaisari Simana umva rero aha ikintu kitwishe imana ko tubayeho ku buntu we na TV utanga je na TV nanga voilà rero ibindi bihugu kandi iyo madiri ya Samire tunayakora sana aho uramaze kuronka na diri ya miliyoni se nawe utwere ku buntu niyo mpamvu rero ngaho ushoboye ikintu kimwe niki rero ngaho urashobora kuba wifitiye wikubitira ubudiri bwawe unajipigia madiri wako si fresh sawa ugasanga uraronka utudufaranga nta TV utanga au pani TV ninyina zihari ibyiza bya Republika utajiwazia kwenda Buraya kutafuta ekonomi ahubwo urambura umengo haragoye rero ko oya bajya abandi nabo babita bakwamaye hari barakwamye barabutse bakwamaye babita baki abakwamaye ico ni mu Kirundi abakwamaye sanga harumye n'inoti waragenda no kwipava hagura indayi kanka kurayira bavuga ati oya avanyica avangurishiriza amafyigo egara abantu babamesha ngaba kina madira gasuma ivyo bikukure mu Afrique de l'Ouest man abamesha bakaza akagura umumara yakumbagiye kumwica mucomora amantu zenya amapiece yo muntu ze yo muntu nasanze uyu mara nawe karabaye na oya jare ari abantu babinkozi zikibi namanda bibona mu Afrique de l'Ouest ma documentaire ma reportage arawe ati sanga umuntu araje urana ko indaya zibikoze ko zirihangayikira mu ijoro baramuyoye pandisha mu gare fa ku nyumba arudi soje poko madiri amafigo amaki cyabibaza nk'ubu baguciya gushiramwe umutima w'umumaraya man vyara vyagize amakoma kutiye mu roho ya ndaya hari ibintu byo mu ikivre seneza South Africa upfuye nabataje gutora ikiziga cyo bahamba ibipande bara amaburo yiwawe ari normal kamuri kwana mwisi mwanga tyo dufise amaraso y'inyoni vyogorana barabirahati n'ibindi ayifanyisha ni empateri umuriro wabende kuwa dufise amaraso y'inyoni utajya n'ibintu bibisi wakura gitamucere mu biriza rero ndakubwire ndabirya ndabona ndakubwira rero yuko abapetero bagenda hariya babagiye kuza gusa kurondera agatitre bitwe aba diaspora anakwandikiye ubonye code please uzora ikintu cya mbere ageze ashatangura kubaza inimero z'akadada karaho gwasha kumara kumbe agatigero kere akagerageje birana bagati hafi ni kenda kure anakandikiye gusa kacagashuho cagashuho babo kuyanipa na mie basi kuyanipa na mie iyo jambo kuyanipa na mie basi ni kunipa na mie nini kuyanipa simesta champagne ali kuyanipa badada na mie nisha kwa diaspora kuyanipa na mie basi
yani baguhereza kwera witwa mu diaspora ego bakunzi bakoresha umwanya media just nyetore mu kiyago simbizi ya naje ngaha kugira angirire systeme nyene systeme yo gukoresha umwanya yo kuvuguta vyume simbizi kiyago nyene mbona cari caryoshe buke ariko ntitugenda tutateye inkuru yuko je ndi muze kuvyaza umusaruro wo gukamisha hari ikintu kimwe wewe uze kumgenda kumonitirize machine yakafuna nza kuri turabikora ni nawe wabinyandikiye muri commentaire ariko simbizi harakantu jewe ntogenda ntagize ngo hari umukobwa ngo amazindwi zibiri ngo asenga atakamba asaba Imana ngo imufashe imuhe umugabo mwiza umugabo w'ibihe byose umugabo azomufata neza gucimuha simbizi Imana yamweresejewe ni swata aho rinenga Imana yiwe Nashaka simbizi we yarambwire neza yuko umukobwa Imana yomwereka umugabo wisezerano umugabo wisezerano ajararira umugabo wisezerano iyo niwe mugabo apana sana ni ukwiye kubana nanje wisezerano n'uyu mukobwa nambuwe yakijijwe ni yashamurwa agacagwa gayasubira mu byaha ugasanga yari nk'icanja simbizi azagaze kunyicira umutima wanjye wewe cyagatima gato je nta stress mba nshaka nta stress ubushaka ariko ubushaka uziteza abantu mwene wacu je nta stress ni izina ry'Imana nta stress ni itera nije muntu wa mbere je nuko Imana ndafise imyaka y'ibibazo haje maze kuza imyaka 30 umuhungu yabwiye mu myaka y'ibibazo ufise imyaka y'ibibazo abo twiganye bamwe n'abadeje bamwe bavuga ngo bakwiza imyaka 30 bakiri abandi barubatse amazu abandi baragiye none simbizi hari abantu bavuga ngo barakwiza imyaka 30 ngo bakiri wabo uremeranya navyo ko bibaho kandi nibo benshi bakwiza 30 akiri muhira yaje ntazibona mu commentaire ngo mba muhire wacu oya ntubi wanyu vraiment kandi simbizi aba mu nzu nziza vraiment je gusa birashika ari abantu baba muhiri wabo for reason mugabo hari n'abandi nyene navuga ati simba muhira ajya kuva muhira muhungu ntibaze ngo nicoroshe gufata ingingo ati ndagiye cyo guhangana n'ubuzima kuriha inzu kurya aho rero turahura rero na bya bigeragezo by'amadayimoni ari nk'ibihungu usanga bigutega abashiki bavyo kugira bakwice ugasanga nk'ubyana byavutse bigwaye sida azagomba gutega abashiki kugira ariko uravyirinda rego uca bitera showbiz ingwane dufise so kuri turaza imigani nta matungo so kuri igeza dusigiye yabaziraza imigani kandi ngo sakwanka kuraga ivyamunaniye oya nta byatunaniye turaza imigani kwe turaza imigani ibiri ari umugani uvuga ati mvuga kuri ivuzwa amahiri menye yuko uzora abantu bose bavuga ukuri bavuzwe iki amahiri bacabatega nese nkawe nye nkaje nk'umunyoni ndavuga ukuri bavuzwa amahiri ntangora nta muntu utinya wiki je ndubaha mugasi ntinya urubaha ntutinya umviriza ndanabivuge ndabarawe nta muntu numwe ntinya gusa mwese ndabubaha mwese ndabubaha mugabo ntuzokwibaze n'umunsi umwe ngo je ngo ndagutinya ko yari abantu bitiranye ibintu bibiri gutinya no kubaha ni ibintu bisa umuntu umutinya urunama kandi n'umuntu umwubaha urunama urabyumva byose ukora simbole yo kunama gusa ningo nyinshi abavyeyi bakreya igitinyiro ntibakreya icubahiro mu miryango je nta mwana wanje nkeneye ko azontinya nkino umwana wanje azonyuba parce niyanyubaha ico ndamubujije azokireka mugabo ntinya azoyikora mu kinyegero azocarabo wacu acavutura abana benshi kandi bazi kubibona hari umwana bayubaha se cyane nk'abakobwa umukobwa yubaha se aramubwira ati mwana wanje ishure ni kaye ishure ni iki ni kaye kandi umuvyeyi abwiye umwana we bati mwana wanje ni ishure ni kaye kubera umwana aba yubaha
wowe koresha umwanya uzanye bwa bintu byawe by'ubwononyi yibutse gusa yuko se we yamubwiye ishuri n'ikaye ntuyijya nkaca bana mugabo wa mwana umva kubera iki uwo mwana w'ishuri n'ikaye kandi uzorabe abavyeyi mwe nawe umwana mu mwidegemvyo mugabo akamereka kirazira urumva hari umwana yagana se uravyumva mugabo ujye mwana muvyeyi yinjiye aca krana hamwe umuvyeyi apfuye kwinjira gusa mu nzu atamwana asubira no gusohoka n'abantu ubona afise inda pema kubera iki ati n'umwana yabiko se yuwakara yabikoreye ose yakreye iki iterabwoba mu rugo kandi se ntacamuge atajigumagumu lakini atatumira ishagane hapo aranamwirukana ejo akamusanga yamwirukana bya wapi agasanga yanagarutse we nkawe ukirukana umwana wawe ugacumuha aca ndamugu oya vrema hako no mugwana fuma ndamureke ariko ari wewe ari wundi vrema no muhe ari wundi mumuhereza ati twara ariko wewe sasa ari simbizi mvuga ati nta mukwana kubera utomunsigira wewe ntaho yobagiye naho yobavuye sawa rero simbizi ari inyigisho ukunze gutanga wa kabiri nawe uvuga yuko ati nta kigongo cy'akaribwa ikigongo cy'akaribwa so kuradusiga imigani mibiri imvuga kuri ivuzwa amahiri na kigongwe cy'akaribwa akaribwa nikagira ikigongo ego ni simbizi yihaye ingingo yo gutanga inyigisho benshi bazibona yuko umengo ariko yigisha ingeso mbi ugwaruka usanzwe rumukurikirana kudandaza umuti ngo uri kura kwa Jacques kujya ukajya umwanya muremure izo ni ngwara hari ingo uzogende mu état civil urabe uno musi barasinya inyuma y'indwi zibiri bagaca basinyura kubera iki usanga abasore bakuze bikinisha no bisambanya usanga imibiri yarononekaye none umuntu umutoreye umutati toru ari umuravyi imiti kama ariko cumengo nababandi batabizi bataraja muri izo ngo oya genda kubwita abantu bafise ico ni kibazo kiri mu ngo nyinshi ubu kandi ni kibazo twatewe n'abakoroni baje kutwonona batuzanira ibintu by'amaporno uzorabe muri Canal Plus ntihabura chaîne ya porno Star Time birimwo sasa nduga imico yacu baritwa ribu baratweretse ingene twisambanya baratwereka ibiki hari abantu rero bacha babikuriramwo hakagira yuko bubaka ingo mwirisha kwa kadavere sitafuna fanya fumu nabatabara n'ubigenze gute oya rega question hirisi imbizi ni hamwe ba bantu batararuba ku rugo bachi babirabashaje je nimindaba batora bakubabirabiriki barabibirone muri Star Time hengo dese anime yari imipira na porno nizirimo alors urabivyo ushaka nije nabemerera je bakora oya ariko we kubipiblia ubigira nka nakubajije ati Star Time uzora mu machine arimwo haje uzo kwikana birimwo sasa ni uhitamo atireka kandi rero najya machine modo pass umuvyeyi ntayabazi mugaba abana baba yazi acha ibe bituma jewe narigeze kubibwira hari umuntu yigeze kumbwira igihe barandi promoter bafunga nabwiye ati neganya kuba sawa muramufunze none Star Time naye vipi mbona bimwe eske randi promoter niwe ahungabanya imico gusumba Star Time ifise cyane ya porno ibaze kandi Star Time ifise abantu irabwa n'abantu benshi gusumba ubwana mwijoro ubona bwavyutse bwaca buzimya gacaje abavyeyi nibavyo acha twebana twakure mu mujyi tuzibona ibintu amakode yose sona mimi gakoresha umwaje umunsi naronse imutaho ukwiye nzogorora abantu uzokora nka seminaire na seminaire zimbuga nyene nzobere kukuri ibitfunga ibisawa ibibireke ubu enda kwereka examen nagwe ikintu kiri cyoroshe cyane wari inyuma y'imyaka nka 200 cyo dufise abapede benshi inyuma y'imyaka 200 kandi ndibona ko ari easy abapede babupede yego simbizi rero n'undi muganga wo mu gihugu nimba ari cahehe yavuze ati kuyijya iminota irenga indwi ngo nikosa usanga ari kiremba ngo birica birafite ingaruka nenga tutagira sport ntabiziyasha nyene uva ndakubwira ikintu kimwe ego utwana ama football
yeye ko ndaraba match ya Premier League match ya mengo match ya Manchester United mengo na Chelsea ni Chelsea brassard ya capitaine bari bambaye amacouleur ya arc-en-ciel ajya ya ibintu byaba homosexuel byaba tigwa cy'abarungana basangiye ibitsina umva bari ko baraza muri football kandi ubu ayo mashira hamwe kashira amafaranga menshi muri zo mafe turufise rero n'abarundi benshi bagiye hanze ubona kubwiye yuko imico y'ikirundi utegereza kugira iki kuyihagararira DC mu myaka miki bitakwa bishakwa detruit kandi tubone ko ari ibintu biri easy that is why rero badashize imitahe ku bantu babona iyo biriko biraca tunaenda uhuye n'umupira kubera nk'ubu ega abapede nyene bazoza bafise amafaranga bakoreshe twebwe ega n'ubu barakora nende ufise influence n'ubu barakora rero wese mavomba niki anza ku post ananipiga time million utakatara ku post unzana mfise da posti kandi ngirene kandi wigisha oya ukoresha ubwenge kwera nambara ahantu hambere ubu hari amafaranga menshi iyo cya PD na wanani memorare sasa jumi memorare ibi bitangiye sponsoriza ama football bitanguye iki iyo bazoranda dukoresha umwanya ufise abantu aba followers benshi cyatu kupige 1 million par post aizo ndazikura mapema niyo mpamvu rero turakwiye gushigwamo imitahe bien avant twebwe nyine twifitiye inzara kugira dukingire ivyo bishobora kuba himbe ntibiraba ariko niyo mugabo ntawo menya yuko bidahari kubera ari abantu ngambona usanga bafise amahera utazi amafaranga kandi ukabona ni simple tabiyana ngaho urabona vyama mu bare bukomeye icyo bikora kiwazi kwaguma tagatsa afise iPhone 13 twe dukoresha ama telefone yamanyaguritse yako nayo ni blendage arakinira gwasi cyane mbona ko ari blendage none ni blendage ariko uyibona ku maso nyene ucubona yuko mengo yaparanga mugabo uravye nyuma urana wikiri yose no nyuma karacha mbere ga Samsung kumbye ko ibyo navyenze simbizi uhuye n'umupede umubwira iki we n'umupede mu Burundi n'abana mu Burundi n'abana ntabahari abapede n'abana abapede ntabahari nabo si hari n'umupede yitwa Clara yahoraza twamukoresha ibiganiro muri bone sawa rero umunsi bamugutumiza mwerekana usanga ari kosa kimya siyuwe umunsi bamugutumye wewe somwerekana umupede uwo mupede wawe igaro no muri rivya aherutse kuza mu Burundi yitwa imbare ya rero izo umuntu numva nawe ngo ari muri zo system nakigenda gifashe no gisundura cyari igihungu cyaho utasanga kinagukubise sa tubaravise rushikigiwe rumengo n'uruhungu gwitwa ndegabasha Abiba ntajonzi wararuteye ntumwegere oya twarabyaye ko turayaga yabyaye none urabaza uwayiriye rero simeze gute kandi gwigira uruhungu mu bisanzwe runika usanga ikiziba ari ikiziba niyo pemforo rero sibizi anga fresh utaye numva ni mengo ni satande mengo ni amabombe ya Ukraine ndake aba bombe Urusiya buta muri Ukraine akubite ngo kaza wumva imishwara nibara kumutemere iyo ndibara fuko koresha wihangane atarukura pfu nibara kumutemere iyo ndayibuka ko ari 2000 kombi iyo ndirimbo nyuma 2004 ko 2003 none twese umwasa twenge we nawe bibase ibi tubyako ibi turabigira mu kahe we yarindira kwanza jusona pako abanyine bazama oya monetization wakunzi bakoresha umwanya miti iyi ni naje angire monetization mona nanje ntangure kubera ariko hari abantu batanguye kungirira inzigo good babibaza ngo ngomba simbizi ibi bitu tunajwa franga zabyo raki ibiko bien urazi nkawe bigakoresha umwanya je nkaje yewe mimi vraiment sikudanganye byarahuraguye byahuraguye kubera iki ukora byinshi umbiriza byahuraguye gute oya je naho nokora gute je baranyana
abarundi avuga bati uru ruhungu hamwe tururabira kuri YouTube goca rutera imbere kandi ruteye imbere goca ruduhonyora goca ruducako bategerezwa kwiharanja sindonke ama views numva babirabire kuri Facebook gusa kuri Facebook mama yangu urasanga afise nka video imwe ifise nka bo turabe kuri Facebook sishobora kubura buri basi 400,000 vues 400,000 ego muri 28 jours man urazi mfise 400,000 vues kuri YouTube bafise n'imiburi $2,000 $2,000 bibiri umva yuko tuba jewe mfise 400,000 vues ndavye ama content ngiringe n'abare hani iki ningene babiraba n'umwanya babiravye na watch time kora watch time ndagira iminota myinshi kora kuri ndagira watch time mu kwezi irenga 1,000,000 w'iminota 1,000,000 siwa ko kuri video ndashaka kuronka ku kwezi harura nka 2 millions iminota miliyoni 2 umva rimwe amasanga kubera burya araba urazi impamvu YouTube yagizije ikintu bita watch time ni kubera urashobora kuronka ama views 1,000,000 mugabo abantu batigeze babiraba ari gifungwa atakaza kivako mugabo jewe ivyanje barakiraba cyose bakagiza hari nzazi umuntu gukiraba barakiraba bara nk'ubu je kuri ndaronka nka 2 millions ya watch time 2 millions divisé par 60 bafite 33,000 heures bandavye uravyo nyingi mzee so rero aha ndashiniye ndabwira ati je 400,000 vues aho we mba ntanakoze cyane mba mfise 2,000 imiburi $2,000 ku kwezi je no kwinjitsa mugabo abantu baraharura ati iyi kibwa ako tukirabira kuri YouTube tuguma fibi kuri fibi nyine ntitujeyo kandi rero ndabahaye link nawe baca babiheba tutishira niyo mpamvu rero abantu benshi bazabata wewe ngo ubuteye imbere ngati monami YouTube yanjiri monetize sinakoresha ubufaranga naronse abonye ari bungahe 101 euros 100 euros sinakweretse singahe wanaranga 101 euros ni kuvuga mu marundi ni kama 300 combien 300 ibini euro ko nanda nashuka biko nafika mu 320 uravyo rero hari abantu ufate nkagiye byarazi bandabira kuri Facebook niyo mpamvu je ntegereza kurondera n'imiburi abantu bama amakontra arabo wambwiye b'imiti je arampemba ku kwezi sivyo arampemba uramaze gupima uyo muti kukora gasimbizi urakora bayikoresheje barakora kandi arayirunye kayigeza kuri je ndi umunyuma twe dufise amaraso y'inyoni amaraso y'ibikoko twe nta bintu mbe ugugwa ngahujya mu je no kugwara ngwara rimwe nka camfa kubona papa yagoye rimwe cyapfa urumva rero gamwe no wacu twebwe hajewe byarasi mugabo nka wewe nabonye ntugitangura uraronka 1,600 bingahe hayo ushobora kuronka nka 3,000 vues ubu mu ntango ku munsi ashaka kuronka n'amadolari 8 6 canke 10 bivana na watch time yawe niyo mpamvu tuza kuzakora ibiganiro birebire kandi biri interest c'est-à-dire ku kwezi urashaka kuronka polo ubu mu ntango urashaka kuronka nka 150 canke 200 euro européen numva ngo muri YouTube hari ivyo barakatagura mugana ayo bakatagura yose fate nko wakwija nka 200 euro ku kwezi wakwija amajana 2 ko biri kose ni woronka amahera ari munsi y'ijana woronka nka 100 na 120 bayenze bakata nka 80 120 urumva yuko ufise ibihumbi amajana ngahe amajana 4 urumva sutwa araronka kampers sivyo so mugabo rero aho oyi ni mugihe tukiri muri ya systeme y'inzigo yo kutaraba mugabo rero plus rero twese duciye dupambana tugaheba inzigo ubu afite impamvu datera imbere bana nk'abanyarwanda bo barashigikirana usanga inyarwanda nambari n'ibiki hariya bose baraba bamwe nyene bagaharanira inyungu rusange so nitwitahura twese tugapambanira intérêt twese abantu bazova kuraba bakoresha umwanya baje kwa Randi Promoter Top TV baje kwa
mugabo rero nkaho urashobora gukora je narabonye nka Juste Gaye yarashobora kuba ariko arakora gutya aca mbona abandi bagiye kumwitwarira ngo yamvuze ngo arafunze n'ibyo bine binatuka arafunzwe aramaze n'iminsi 3 cyangwa ndashobora gukora niyo mpamvu rero je nkaje ubu ndiko ndagwana urugamba ari urupapuro guca nja kurondera kandi mwese nzosaba turondera impapuro basi bitwa abasazi wene badufunye tugenze gutya twitwa abasazi no musazi arafunga umusazi cyane ndamaze kubona umusazi mu mpimba asara mu mutwe n'abari umusazi ababita bazigirisi ugiye mu mpimba ukazigirirayo ega umuntu hajya nta umuntu napfa gusara gusara umuntu asara yakoresheje ubwenge bwiwe bwose hamwe ubuze solution cupayuka tuzigira urumva gusara niyo degree ya nyuma y'amahoro twese dukora ubwa dushaka kuba abasazi twese urabyumva niyo degree ya nyuma umuntu wa mbere afise amahoro kwisi y'Imana n'umusazi kumusazi we murashaka kugenda ari gusanga bakayifata akigenganira ata amahoro menshi mugabo wewe uri normal urumva nuko bana ngana koresha umwanya do ivi ego ko nakoresha umwanya ngaha ari n'imisore ngawa ikobiri nuko biri ego ikicari kiyagore twako turagirana na Simbizi wasemavumba umunyoni akigendera akaranga niwe murundi jewe nzi akigendera imico n'akaranga yaro nundi yitwa ngo barigaba mbasha basegihembe abo nibo bantu nzi bakigendera imico n'akaranga by'u Burundi bakibandwa bacemera kubandwa byinshi ariko hari andi ma systeme yo ku y'ubwononyi baba ibagirizwa cyane kuko mengo nizo ngingo bihaye Simbizi dukora akazi rero dusozera ikiganiro dukora akazi bigende neza ejo nimwabona na je bitango genda neza Simbizi afisemo uruhara wabibonye umva nanje meze nka mushiki wacu yaguhaye mikro Sandi uyu bo turiko turafashwa ko natwe arabo twafashe gusa rero igikurikira wewe ngaha ifo kucurondera nuze ifo kuja muri post ukre boîte postale 12,000 ngao wikore umwaka uheze uzocurira 24,000 kubera uzoca ufata umwaka umwaka ko ni 12,000 sinzi ko baradoze urumva ucugira 12,000 umwaka hamwe na 12,000 y'umwaka uza ni 24,000 hama uce ugenda ducoguruza na konte muri banki ashaka kugira bita Swift banki yari yose nkaza kazoza finance kana makazoza ko microfinance za BCD zira zina diri bankobu mina chikuraga bankobu afu bankobu pako saba ni haraga inoti ya biri sekirizi urumva mepa ko saba nakoroganaga gusinye nabi mugabo ni fresh tumena dare yako inakuwa iko bien niyo bank no guconseil no conseil kuja muri bankobu ufite bankobu usinye nabi noti yawe ntibayigu usinye yani signatire bi ya indi nyene zeba umva ni juste kuri poste je sinyaka nk'ifite nk'isignatire zitatu byanje byo nababwiye rya ati none simye mnaniona je dufate nk'uje ndagusinyesha eke namara bapfagwa ubwo uraramo signatire yanje nyine ntayo nzi signatire moya ivundire ni umengo n'umurongo ndungira nibo ni banki y'amashuri kuteye ya umwaka y'umwanya nta bintu hari abantu basinya signatire umengo kuteka akagitrasa kuja akagicapa sura abana atamwanya afise agira guzu guparafu obe rero iyo signatire yanje rero barira bati ni signatire mbaya muri banko bwiko bien bizontwara nkangaye totale bizontwara nkangaye navyo je genda sinzi mengo hari gihe usanga nko kuguruza konti ari nka 50 ayo usanga nka 50 euro 50 euro navyo nzi ko ico gihe je nuguruje konti gemonetiza je account yanje hari promotion buguruza amakonte kwa gusa zorare siyo kidogo mzee none gasha 50 euro
Umutahe. Pax 50 euro mze 50 euro bo ntiboya gukata kimwe kimwe warayakoreye peut-être cyangwa utegeza kuyatanga amakashi Ye emission yanje yakoranye na Rameze yayipostinze juste gaye. Twiganye muri secondaire bagize mariage kiretse bamwe nka batatu abandi baravyenka kabiri gatatu Nero urindiriye ndisi nta competition ndimo ako baragutubira ukazita none ubizi gute ko cyatari je nzorongo Iyi urongora Mena n'umushikanje n'umunyonekazi. nawe ne aravuga nk'ukuvuganye None umviriza uni mushikanje. Umviriza wa. Hano bose twiganye muri secondaire bagize mariage kiretse bamwe nka batatu abandi baravyenka kabiri gatatu Nero urindiriye ndisi nta competition ndimo ako baragutubira ukazita none ubizi gute ko cyatari je nzorongo urongora turi muri patriarka none ngo mudukore muri patriarka so vyihoze jewe ibinije nta competition ndimo nta muntu ngo turirukanza na kugira mariage nzoyigira nihagera hari n'igihe ntuyigira none ni obligation hari muri bibiliya handitse ntuzoje mu ijuru ko utagize mariage na Yesu yaragiye na voilà merci merci haleluya uriko biza kuyindi pfo bidasa abanyoni mwaho mushaka kwifatira igihugu re Ntudukwegere. kumengo muri ko murashinga ibirindiro bigiye bikomakomeye ukuntu muzana inyigisho izindi zinyuranye n'ivyo twe tuzigamuta abanyoni mugeneye kudufata mpiri hose antene hose north sud west coast. Ego KORESHUMWANYA media ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba yari Simbizi wase Mavumba Katubandanyagazisha umusysteme umunyoni. Bye bye We mwana wacu